biri ngende ku misozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Haleluya cyane. Ngo banza uburandetse. Sinzi ko hari abantu baza gutahurira ijambo. Aravuga ngo banza uburandetse ngo amezi abiri mbanze ngende ku musozi kuririra ubukumi bwanje. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV aho muherereye hose, haba muri Amerika, Asia, Iburayi ndetse nani wacu muri Afrika, turabaramukije mwese. Reka nkuko mutubona tuvyagiye muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV, tukaba turi kumwe n'abashitsi bacu batugendeye uyu munsi. Ego kuri mikoro mbere mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue beshi bazi ku izina rya Tony. Reka duhe kaze bano bashitsi bacu batwidondore bavuge naho baje bava kaze. Ego murakoze cyane kuduha kaze hano muri TV yanyu Tarsis Hope Ministry. Turanezerewe cyane kuhaba. Jeni ku mazina yanje nitwa Nihoroho Berize, nkaba mva mwitenga muri komene Ntahangwa, nkabasengera muri Fekabo ya Carama, nkabanezerejwe n'Imana kwisanga hano muri kino kibanza. Ibiza ko haba byose turaza kubisangira. Murakoze namwe. Numva yuko murabaya kinama kaze kandi muri Tarsis Hope Ministry TV. Murakoze cyane. Ego reka tubaze nujya ari hambavu ya kugira ngo atubwira akazina kiwe nari kwa dukurikirana bagira icyo bazi ko twarose umushitsi witeka. Shalom. Shalom. Ndabaramukise abantu mwese bariko baradukurikirana. Ndamukije namwe kandi turi kumwe hano muri studio. Ndataje kandi na groupe twaserukiye, groupe yacu umucyo. Kubw'ivyo rero amazina yanje nitwihanganye Solange. Ndumwigeme ushima Imana. Ego. Nkabasengera muri Eglise Methodiste Libre Paroisse ni Carama. Ndanataje abantu bose basengera muri Methodiste. Twajana nyine nk'abaserukiye groupe umucyo. Twari kuba turi kumwe n'abandi ariko nivyakunze. Rero uko biza kugenda kose turizera ko Imana iri kumwe natwe, biraza kugenda neza. Amina. Ego nawe murakoze kuba mutwidondoye mukavuga yuko muje muva mu kinama. Turumva yuko kinama ifise ingabire nyinshi zo kuririmba, zo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, kuko ni benshi bama hano bavuga yuko turanya kinama aho na Tarsis Hope Ministry TV yaje hageze. Reka muduhe natwe iyo ngabiro mwaje muduteguriye kuri uyu munsi kugira ngo natwe dufatanye namwe mu gusangira iyo ngabiro y'Imana. Kaze. Murakoze cyane. Kubw'ivyo twaje tuje mu bijyanye n'ivyivuga butumwa nk'uko groupe yacu ibitwemerera. Kubw'ivyo rero reka tubanze kugira ngo tubihereze Imana. Twagomba nko gutera agakorasi gatoya kugira ngo dusenge Imana hama tubandanye n'ivyatuzanye. Ego. Magarika ku munara wawe Mana, aho ndawukamenya, aho ndawukanyisimira. Magarika ku munara wawe Mana, aho ndawukamenya, ndabukanyishimira. Magarika ku munara wawe Mana, aho ndabukamenya, aho ndabukanyishimira. Magarika ku munara wawe Mana, aho ndabukamenya, ndabukanyishimira. Senga Imana.
turagushimye data turaguhimbaje tugushimiye mwami Imana uburyo dukunda uburyo utwitwararika tugushimiye uburyo utajya ukangwa n'ibihe izina ryawe nirihabwe icubahiro data kuntu waturinze ukabana natwe utitaye ku byadukinege utitaye ku byaduhiga mwami ukatwemerera twongera kudushikana uyu mwanya n'isaha izina ryawe nirishimwe nuko Kristo turi hano turabanje guca bugufi kugira ngo twese tubabarire mwami cyane gisana cyo ko turi mwisi yanduye natwe turabana ubona abantu b'intege nke turaciye bugufi kugira ngo amaraso yawe atubonekeho kugira ngo mwami ibyo dukora bize kwemerwa nawe nuko ukimara kutweza turagwaye ikaze na karibu turemere ubugombe bwawe bukoreke hano hantu ukomeze kubana natwe utugirire neza mu izina ryawe gira tubisabye twizeye mwami n'umukiza wacu yakoze amen. Salome salome ngiye kubaramutsa ubugira kandi mu izina rya Yesu amen. Hama turi hano twababwiye ko twaserukiye groupe umuco kubw'ivyo rero ariko kandi twaje twigisha ni groupe y'abakobwa kubw'ivyo rero turafise ijambo twateguye dushaka kwigishanyaho kugira ngo ibikorwa byacu bigende neza kuko ibintu byose twakora atajambo dufise byo bipfuye rero tugiye kubandanya n'ijambo ry'Imana ariko kandi mbere yuko dusoma ijambo ndabibutse ko dufise teme ivuga ngo ubu mwizigirwa wongere umenye ibihe sinzi ko ako kantu mwakumvise neza iravuga ngo ubu mwizigirwa wongere umenye ibihe mvuze ku ijambo umwizigirwa turakeneye kuba bizigirwa nababwiye ni groupe y'abakobwa harakenewe abakobwa babizigirwa harakenewe abantu babizigirwa kubw'ivyo rero turashobora kureba iryo jambo twisunze ijambo kuko ni navuga ngo umwizigirwa atanu tubikura ndibaza biraza kugorana gutahura ariko reka dusome ijambo turebe muri Bibiliya turabe abantu babashije kuba bizigirwa haleluya amen. Turasoma ijambo ry'Imana iryo jambo naryo tuza kurisanga turabanza gusoma muri Esteri turasoma muri Esteri igice cya 2 turaza guhera ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 18 haleluya amen. Sinzi ko urashobora kudufasha gusoma Berize kugira ngo tubandanye. Ndasoma mu izina rya Kristo Yesu Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko igihe cya Esteri kirashika cyo kujana ku mwami. Esteri uwo yari mwene Abihayili se wabo wa Morodekayi umwe nyene yamurera nk'umwana wiwe. Ico gihe gishitse cyo kujanwa ku mwami ntiyagira ico yaka atari ivyo Hegayi yamugereye ariwe nkone y'umwami yarinda bigeme kandi Esteri yashimwa n'abamubona bose nuko mu kwezi kw'icumi niko kwitwa Tebeti mu mwaka ugira indwi umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma Esteri ajanwa mu ngoro ku mwami Ahasuwerusi uraza gutwara buke buke kugira ngo tubashe nacyo gusigura turaza turagenda buke buke hama ijambo riratubwiye ngo igihe ngo nuko igihe cya Esteri kirashika haleluya amen. Ariko twibuke ko umutwe w'amajambo ravuga ngo Esteri atoranywa kuba umwamikazi haleluya amen. Nuko igihe cya Esteri kirashika cyo kujanwa ku mwami Yesu nashimwe cyane amen. Esteri uwo yari mwene Abihayili se wabo wa Morodekayi ijambo turi kuri teme ivuga ngo bumwizigirwa wongere umenye igihe nababwiye ngo turaza gusoma twumve abantu bashoboye kuba bizigirwa kandi bakamenya igihe ndabibutse ko uyu Esteri nawe yarashoboye kuba umwizigirwa ashobora kandi kumenya n'ibihe haleluya uyu munsi sinibaza ko hariho ba Esteri bakimenya ibihe ba Esteri bakimenya bakeri abizigirwa
Esiteri yarabaye umwizigirwa bidasikuye ko Esiteri yarabaye umwizigirwa ku Mana kandi yongera umwizigirwa no ku bantu nari mvuze ngo uyu Esiteri yarashoboye kumenya ibihe arashobora kumenya uko ngene yitwara ijambo riratubwira ngo nuko igihe cya Esiteri kirashika. Haleluya, amen. Igihe cya Esiteri kirashika. Ese icyo gihe cyari gishitse Esiteri yaragiye he yaravuye? Esiteri ngo igihe kibe cyo kujyanwa ku mwami kirashika. Igihe kibe cyari gishitse Esiteri yaramenye ukuntu yitwara. Esiteri ntabwo yapfuye guhubuka gutyo gusa, ariko sindatahura neza nimba by'ukuri uyu munsi ba Esiteri bariho, ba Esiteri bagikora, kuko ugwaruka guno munsi biratugoye kumenya ibihe, kumenya ukungene twitwara, kuko igihe kiraza tugafa ukungene twitwaye ariko atariko byategerezwa kugenda. Numva kugira ngo tubashe gushika ijambo ryose tubashe kumenya by'ukuri umuntu yashoboye kumenya igihe kandi umuntu akongera kuba umwizigirwa, turabandanya n'amajambo y'Imana tuza gusanga kandi mu gitabo cy'abacamanza igice cya 11 ku murongo wa 37. Abacamanza igice cya 11 ku murongo wa 37. Ndasoma mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi abarirase ati mugabo hari icyo ngusaba, ube urandetse amezi 2 ngende ku misozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Haleluya, amen. Ngo kandi abarirase, Yesu nashimye cyane. Uwo mwigeme arangije nawe yaramenye ibihe, ni umukobwa wa Yefta. Nk'abantu batazurise batubwiye ngo kandi abarirase, uwo ni umukobwa wa Yefta. Murazi inkuru ya Yefta ukungene yaragiye kugwana, arangije asezeranira Imana aravuga ngo Mana ngo niwanyiza ababansi banje ngo ikizobanza gusohoka cyo mu rugo rwanje nzokigutangira nk'ikimazi. Haleluya, amen. Icyo gihe mu gihe yaratashye avuye kwivuna abanzi biwe, niko Bibiliya itubwira, umwigeme we ngo yasohotse yikina amatavu. Haleluya, uwo mwigeme nawe Bibiliya itubwira ko yabashije ntabwo yahubutse, ahubwo yabaye umwizigirwa, aba umwizigirwa kuri se wiwe. Je numva umenga yari guhindura akavuga ngo ko wavyiyemeje kandi nkaba nabishaka ndabihinduye, ariko uwo mwigeme amenya ibi. Haleluya, uwo mwigeme aba umwizigirwa. Arangije abwira papa wiwe ngo banza hari icyo nsaba. Haleluya, ariko sinimvira ko umva nuko ngene yavuze ngo hari icyo nsaba. Yesu nashimwe cyane. Ngo banza undeke mbanze ngende ku musozi, ngo ngende kugira gute yemwe mbwira uko ngene yavuze uwo mwigeme. Yamubwiye ati uburandetse amezi 2 ngende ku misozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Haleluya cyane. Ngo banza uburandetse, sinzi ko hari abantu baza gutahurira ijambo. Aravuga ngo banza uburandetse ngo amezi 2 mbanze ngende ku musozi kuririra ubukumi bwanje. Sinzi ko uno munsi hari abigeme bakiririra ubukumi bwabo, sinzi ko hari abakobwa bakiririra ubukumi bwabo. Uyu mwigeme yaramenye ko ngene yitwara. Uyu mwigeme ntabwo yegeze ahubuka. Uyu mwigeme yaramenye, aravuga ngo nubwo biruko data reka mbanze ngende. Arasaba papa wiwe. Uyu mukobwa araba umwizigirwa kuri se wiwe kandi no ku Mana araba umwizigirwa. Bandanye ifu kungene twumve kungene yatubwira. Se aramwishura ati genda, aramusezera ngo aje kumara amezi 2 ajana na bagenzi be aririra ubukumi bwiwe mu misozi. Maze amezi 2 ashize agaruka kwa se, nawe amugenza nk'uko isezerano yasezeranye riri, kandi ntiyari yigeze kumenya ishitwa umugabo. Bica biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashe. Haleluya, amena. Ngo maze umva ngo uwo mukobwa ntiyari yarigeze amenya ikintu cyitwa umugabo. Haleluya, amen. Ese sinzi ko uyu munsi hariho abigeme umva teme yacu iravuga ngo umukobwa ni icubahiro kiwe kiri hehe. Icubahiro cy'umukobwa uyu mukobwa yari agifise by'ukuri
yari afite icyubahiro cyiwe, yari afite bwa bwizigirwa. Kuko nibatubwira ubwizigirwa, ego turaza gusanga bikubiye mu bintu byinshi, ariko umukobwa ni icyubahiro kiwe kiri hehe? Haleluya, amen. Aramenya ukungene yitwara, aramenya ibihe, aramenya ukuntu agiye kubana n'Imana yiwe, ukuntu agiye kubana na papa wiwe, arabumwizigirwa ku Mana, arabumwizigirwa no ku bantu. Yesu nashimwe cyane, amen. Naramunezerewe uyu mukobwa ndiko ndasoma iri jambo, ndavuga ngo mbega none uyu munsi haracyariho abakobwa bameze uko, uyu munsi mbega haracyariho abantu bameze uko, mbega bimeze gute, mbega uyu munsi biriko biragenda gute mu bantu b'Imana? Ndagira agahinda cyane ndiko ndasomera ijambo. Uyu mukobwa aravuga ngo ariko data, ngo hari icyo nsaba. Haleluya, ngo hari icyo nsaba, ngo iyo aba wabanje ukandindira, ngo nkagenda ku musozi, ngo maze nkagenda hamwe n'abagenzi banje, ngo nkaririra ubukumi bwanje. Haleluya, ngo nkaririra ubuto bwanje. Yesu nashimwe. Yesu uyu munsi haracyariho abantu baririra ubuto bwabo. Nago umva wowe uri kuradukurikirana, sinzi ngo uri umwigeme, ariko umenye ngo icyubahiro cyawe kirakenewe, ubwizigirwa bwawe burakenewe ku Mana ndetse no ku bantu. Yesu nashimwe cyane. Turabandanya n'ijambo ry'Imana, tugende naho nyine muri Rusi, turabe ukungene undi muntu nawe yabaye umwizigirwa. Turasoma Rusi igice cyawo cya mbere, duhere ku murongo wa 16 turaza kugeza ku murongo wa 18. Turaza gusoma buke buke kugira ngo abantu babashe kudutahura. Sinzi neza ko harimo abantu bariko baradutahura kubw'aya majambo. Umva ngo umwizigirwa wongere umenye ibihe. Haleluya, amen. Rusi igice cya mbere turahera ku murongo wa 16, havuga ngo Rusi aramwishyura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Haleluya. Umva ngo Rusi arabwira nyirabukwe wiwe ngo reka kunyiginga ngo nkuve inyuma. Haleluya. Basi uyu Rusi yarabaye umwizigirwa ku rugero ruteye ubwoba. Iyo ndiko ndamwumva nkaca ngereranya n'ibihe tugezemo, nkaca mbona n'ubwizigirwa bw'abantu b'uyu munsi, ndavuga ngo Mana, basi ukaba wasenga n'isengesho na ritoya, ubwira Imana ikagarurira ubwizigirwa mu bantu. Haleluya, amen. Uyu Rusi nawe yaramenye ukungene akwiye kuba umwizigirwa Imana ya nyirabukwe. Kuko abagabo babo bari bapfuye, byari gushoboka ko Rusi nawe yigira, kuko uyu mugenzi we Orupa nawe yaragiye, kandi Rusi nawe nimva ko yari afite ubwo burenganzira bwo kugenda, kuko nyirabukwe yari yamaze kubabwira ati nimugende, kubera ko arangije avuga ijambo ngo nubwo byoshika uyu munsi nkararangiye kundi mugabo, ndizera ko abo bahungu muto barindira. Ariko Rusi niyajyana n'ibihe. Haleluya, amen. Ibihe byaraje, amenya ukuntu akwiye kwitwara, amenya ukuntu akwiye kuba umwizigirwa. Nubwo byari ibihe bigoye, nubwo byari ibihe bikomeye, ariko Rusi yaramenye ukungene akwiye kwitwara. Rusi yaramenye ukungene akwiye kuba umwizigirwa. Rusi yaramenye igihe. Rusi mu kumenya igihe cyiwe aremera aranamba kuri nyirabukwe. Nubwo byari bigumye, nubwo umenga hariho ibuye rikomeye, ariko Rusi aramenye ukungene yitwara. Haleluya, amen. Uyu munsi usanga twaje turi nk'abakobwa, ariko ngo ndababwire ngo twese turiko turigisha ijambo ry'Imana. Umuntu wese ari kudukurikirana cyangwa se umuntu wese azo kugurira iyi video arakeneye kuba umwizigirwa. Turakeneye kuba abizigirwa aho tubaye, mwishengero, mu kibano, babandi tubana, mbega batuzi gute, mbega kuma Bibiliya kiratubwira ha muri Rusi kubakazana, mbega bakazana babaye gute kwa banyirabukwe, mbega uno munsi abakazana buno munsi baha agaciro kangana gute banyirabukwe. Haleluya, kuko uyu Rusi yaramenye igihe, aramenya ukuntu yitwara, aramenya ukungene akwiye kubana. Aravuga ngo nubwo kabone nubwo ikintu cyo ntandukanya nawe,
byibuze n'urupfu. Haleluya. Amen. Rusi aramenya igihe, sinzi ko abantu bari kumvira ijambo, Rusi aratahura igihe, ariko uno munsi abantu b'uyu munsi ibihe biraza tugafuka ungene twitwaye, ibihe biraza tugafuka ungene twambaye, ibihe biraza tugafuka ungene tugiye, ibihe biraza tugafuka ungene tugenze, ariko ntago ariko byari bikwiye kugenda. Ugaruka guno munsi Imana itugwanire cyane, kuko iyo ibihe bize hari igihe wari gusenga Imana ikagushoboza, kuko muri iki gihe navuga ngo Rusi ntabwo ari we yishoboje, ariko akwiye kubana n'Imana, aramenya ukungene agiye kwitwararika, arangije aravuga ngo ntabwo nshobora kuguheba. Icyo gihe Rusi yari yahejeje kuba umwizigirwa, uno munsi arakeneye abizigirwa. Icyo gihe nibuka Naomi yararose umugisha kubw'uwo mukazana we, kandi nyine na Rusi yararose umugisha kubwa nyirabukwe wiwe ukungene yitwaye, kuko Rusi Naomi harageze igihe umenga yatakaye, umenga by'ukuri siwe, ariko mu gisingo cy'abana be aho bari Rusi yarahamubereye, atitaye ko ujya mu kazana wundi yagiye, kuko ujya mu kazana wundi yabonye bigoranye, arangije aragenda. Ariko Rusi aravuga ngo nkwiye kugumana nawe, ngo keretse ikintu cyanandukanya nawe ni urupfu rwonyine. Haleluya. Turakeneye umunsi abamama babizigirwa, turakeneye no munsi abapapa babizigirwa. Uyu munsi yarakeneye ishengero ririmo abantu babizigirwa, kuko n'ishengero iyo ridafite abizigirwa rirasambuka. Mu gihe mu kibano ndetse no mu gihugu harakenewe abizigirwa, kuko igihugu nacyo nikirongorwa n'abantu atarabizigirwa, icyo gihugu ndibaza ko nta mahoro gifise. Haleluya. Imana rero niyo yo kudushoboza abantu muri kudukurikirana, ntiwibaze ngo kuri umwizigirwa ni kubera ko mvuga ngo ndi umwizigirwa. Na Yesu yaravuze ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kubwize rero ubwizigirwa bwacu bushingiye ku bikorwa dukora, bushingiye ku ngeso zacu, bushingiye ku myitwarire yacu. Haleluya. Amen. Sinzi nk'abantu bari kudukurikirana ukungene bari guha uburemere iri jambo ubwizigirwa kandi kumenya igihe. Haleluya. Sinzi ko turiko turamenya ibihe, sinzi ko turiko turaba abizigirwa, kugira ngo ducunguze uburyo umwete bugira, kandi turongera turebe kandi iri jambo dusanga mu itanguriro, itanguriro igice cya 24, turaza gusoma duhereye ku murongo wa 15 naho nyene turahera kuri 15 tugeze 21. dukoresheje ububangutse turaza turasoma buke buke kugira ngo abantu baze kudutahura neza, baze kumva by'ukuri aba bakobwa babaye abizigirwa. Ariko nubwo twabuze abakobwa basa umuntu wese, nukuri nababwiye ngo turakeneye umunsi abapapa babizigirwa, turakeneye umunsi abamama babizigirwa. Turabandanya n'ijambo ry'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Itanguriro 24 guhera ku murongo wa 15. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko akiri ko aravuga, Rebeka arasokoroka afise umubindi ku rutugu, yari mwene Betuweli. Uwo Miruka yabyaranye na Nahori umugabo wiwe, murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga, yari inkumi atigeze kumenyana n'icitwa umugabo. Haleluya. Aramanuka aja kwiriba, yuzuza umubindi wiwe, araduga. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo riratubwiye ngo umutwe w'amajambo ravuga ngo Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Eswe ndumva bindenze kubera navuga uno munsi tuvuge ko bariko baratuma gusaba umugeni. Isaka arakeneye umugeni. Haleluya. Amen. Ngo Aburahamu atuma Isaka gusabira umugeni, gusabirwa umugeni. Yaratumye yarakeneye ko ndibaza bashaka abavyeyi bariko baradukurikirana, ndahamya yuko igihe cyose umuvyeyi wese atanezerwa mu gihe umwana wiwe abayeho mu buzima bubi. Nicyo gihe rero Aburahamu yari yiyumviriye ati kumbere ego twavuga ati kuba yaramufise ari umwana umwe ntiyarakeneye kumubona babaye,
kandi ndabizi neza ko n'ababyeyi bacu by'ukuri umubyeyi ego byokorana ariko nta mubyeyi by'ukuri anezerwa mu gihe abona ko umwana we abayeho nabi. Rero Bibiliya iratubwira ngo ku murongo duhere kuri murongo wa 15 baravuga ngo nuko akiri karavuga Rebeka arasokoroka afise umubindi. Haleluya. Rebeka arasokoroka afise umubindi ku rutugu, yari mwene Betueli uwo Miruka yabyaranye na Nahori. Yesu nashimwe. Amen. Uyu muntu yari yatumwe cyangwa se uyu mutumwa sinzi kungene bavuga nimba ngenzi ku ijambo ry'abaranga kungene babivuga simbizi nk'abantu bakuze baca bavyumva. Sinzi kandi kuno munsi hakiriho abantu bagira ibintu nk'ibyo zo gutuma, ariko byibuze urashobora kubaza nk'umugenzi. Nibaza ko naho iyo bafashwe nko muri urwo rwego, kuko kera barabanzaga kureba mbega none uyu muntu tugiye gutwara bimeze gute. Ku bakobwa nitwirengagize ko uno munsi natwe bibiriho yenda nko kubakijijwe kabone nubwo umuntu aba adakijijwe uno munsi arabaza ngo mbega uriya mukobwa arakijijwe. Ako kantu karamaze kunangaza nubwo uba badakijijwe kabaza ngo mbega urakijijwe. Rero icyo gihe naho niko byari bimeze kwa Aburahamu. Arangishe uyu muranga yari yatumye abariko mbivuga, sinzi ko baza kubitahura ubwongo bw'abantu baraza kutubwira uko ngene babyumva bobo kuntu babivuga bivanye naho duherereye n'ahantu dutuye, dore ko tugiye tuvuga indimi zitandukanye. Nawe rero aravuga ngo agomba gusabira umuhungu wiwe umugeni, kandi akamusabira umugeni azi neza ko afise bwa bwizigirwa twavuze. Yamenye cya cyubahiro cyiwe, akamenya uko ngena akwiye kwitwara, akamenya ibihe. Uyu muranga hari ukuntu yavuze, hari isengesho yasenze ariko arabwira Imana, aravuga ngo Mana nibigenda uku umuntu nza guhura nawe nkamubwira ngo mpase. Haleluya. Ngo mase gutuzinwe. Iri jambo naciye numva umenga narifatanya n'ijambo Yesu yabwiye ujya mu Nyasamariyakazi, aravuga ngo iyaba. Haleluya. Ngiyaba wari umenye umuntu agusabye utuzi, ngo agusabye ku mazi ngo wamuhaye, kuko ngo yari kuguha ku mazi y'ubugingo, amazi utazosubira kugira inyota. Rero iri jambo naryo urumva iyo Rebeka ataza kumenya ibihe ngatahure ko akwiye gutanga aya mazi kandi bitagoranye. Haleluya. Atiri warabaza je ndibaza iyo Rebeka aza kujya kure na kure amubaza abakobwa buno munsi basha dufise ari ukuntu turi kwitwara uko tariko. Nimba umuntu akuvugishije birashoboka ko umuntu by'ukuri akuvugisha ari karakara, ariko ukamenya ngo mbega uyu muntu nkwiye kumwishyura gute. Rebeka rero yaramenye ko ngene yitwara, aramenya ukuntu akwiye kwitwara, aramenya ukuntu akwiye kuba umwizigirwa, kuko nk'uko ujya muntu yari yagiranye isezerano n'Imana. Iyo Rebeka aza gutusha gato agahindura ku kinyuranye n'icyo ujya muranga yari yavuze abwira Imana, urumva ko Rebeka umugisha ari kuba umucizi. Uyu munsi rero turiko turatakaza imigisha yacu mu kutamenya. Uyu munsi ku tujambo duto duto rero ndumva ko sinzi barebeka aho muherereye, ba Esteri aho muri ndabatahije cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Mvuze Esteri cyangwa nkavuga Rebeka, reka mvuge n'uriya mukobwa wa Efta, ndabona izina yiwe kungene yari yitwa, ngira sinzi ko atari gusoma kwa cyane. Aho muri hose mwubahwe, bidasigaye ko ari abantu mwitwa ba Esteri ngo kubera ko nitwa Esteri ngo birakwiye ngo Solange yanahije. Oya, me hariyo kuna barundi bavuga ngo izina ni ryo muntu. Rero bashobora kukwita izina atari ryo wari witwa, kuko ibikorwa ukora nibyo biguha izina. Nimba uno munsi bashobora kukwita umumama kandi utari umumama, kubera iki? Bivanye n'ibikorwa ukora, bivanye n'uko ngene witwara. Kandi nibuka ko ego uyu Rebeka cyangwa se uriya Isaka cyangwa se umwami bari bakeneye
bari bakeneye umugore kuko ubwiza bw'umukobwa n'ubwiza bw'umugore biratandukanye. Haleluya. Sinzi kaka kantu mukumvise, ngomba babwire ngo ubwiza bw'umukobwa buri mu kwisiga. Abantu mwisiga sivuze ngo mugira nabi, nukuri ni vyiza kuko bivanye n'umuntu wese ukungene yakuze, ukungene yabayeho, n'ukwizera kwawe ukungene kumeze sindabizi. Ariko ngomba ndababwire ngo ubwiza bw'umukobwa buratandukanye n'ubwiza bw'umugore, kuko ubwiza bw'umukobwa buri mu nyine mu kwibaza ngo mbega uno munsi nza gusohokera he, uno munsi nza biza kugenda gute. Ariko ubwiza bw'umugore nabwo buri mu gutekereza, kabone nubwo utaravyara ariko ukagira kuvuga ngo mbega ejo hanje hameze gute, mbega ibikorwa bimeze gute, muvyumva. Rero ivyo nivyo biba bikenewe, nubwo uwo buri umwigeme, nubwo uwo kuko nubwo teme yacivuga ngo umukobwa ni cicubahiro kiwe kirihe. Narasomye muri Bibiliya ndahiga ijambo umukobwa sinigeze ndibona. Rero ndaguma ndababwire kubigeme byose ni bivuga kimwe, ariko mugomba gutahura barebeka mbega barihe, mbega ba Esteri barihe. Uyu munsi Isaka ariko ararondera umugeni, uno munsi Kristo nawe ariko araturondera. Mbega turihe kari kibazo cyacu turiko turabazwa. Umwami Imana dushoboze cyane. Rero twajyana muri studio twavuze amajambo y'Imana, ariko kandi sinibagiwe ko ndi kumwe na mugenzi wanje. Birashoboka ko Berize ari ikintu ushobora kubwira barebe ko baherereye, ba Esteri aho bari cyangwa se. Ariko nago turi kuvuga ngo kubera ko turi abakobwa gusa, n'abandi bantu barakeneye kumva ubutumwa, kuko umumama cyangwa se umupapa cyangwa se umwigeme cyangwa se umusore azi igihe, ntabwo atakaza igihe mu mwanya wiwe bwite. Haleluya. Amen. Aramenya igihe, akamenya ukungene akwiye kwitwara, akamenya ukungene agiye kubana n'ivyo bihe. Nitubona ibihe ngo dupfe uko twitwaye basi, nitubona ibihe ngo dupfe uko tugenze, uko twimwesheje, dupfe uko twambaye ngo kubera ko bimeze uko sinzi ibihurimo. Ariko urakenewe kuba umwizigirwa, ukamenya n'ibihe. Mbega muri ibi bintu kwitwara gute? Berize nawe tubwire nawe. Ego, shalom shalom, bariko baratwumviriza. Nkuko mwari mwavyumvise bwa mbere ncidondora, nitwa Berize ndibaza muranyibuka, nkaba nidondoye aho mva. Hama nanje ico nukumva no kuhirira kwiri jambo nukurima kandi ryubaka. Ndibaza umuntu wese ariko aradutega amatwi, ndibaza yahezagiye kandi yafashije nkuko nanje numva nafashije. Ijambo yatwigishije kuba umwizigirwa ni jambo ryoroshe kandi rinakomeye cyane bivanye n'ukuntu uri kuritwara canke uritwaye. Jewe ndiko ndashimikira kwiri jambo kuri Rusi, igineka twigisha kuri Rusi yamfashije cyane, numva nawe ryo gufasha cyane. Ngerageje kugira ico nongeyeko, Rusi yarakomeje kujana na bukwe, ariko Orupa aracika intege. Nuko muri urugenda bigeme duhura na byinshi bidusamaza. Urashobora kuba twaratanguye iyi nzira y'agakiza tukabandanya urugendo rwo kuja mu ijuru, ariko tugahura n'ibidusamaza, tugahura n'ibidusitaza. Mwakene guhomba namengatura mu gihe c'iherezo, aho umuntu wese ashaka kwitwara uko yishakiye. Ni muri ico gihe no kigereranya nuko kuntu Naomi yari karajana n'abakazana biwe, ariko Naomi baragenda barafata urugendo. Bageze mu nzira ngera bari hafi gushika, yumva yo babwira kugira ngo bisubirire inyuma, kuko we yarumva yuko atabande bagabo ari bubahe bababera bagabo. Arabinginga ngo basubire inyuma, ariko Rusi amugumako. Birafatanyere n'iyi nzira y'agakiza kubigeme canke ku basore canke ku bapapa. Hari gihe dufata inzira yo kuja mu ijuru, ariko tukagenda agakiza tukagagendana tukagenda, ariko rero ugashika ahantu ukumva menga birase ukiheba. Nk'abakobwa nanje ndi umukobwa kugira ngo duhanurane, urashobora kugera ahantu kumva nyene menga birase, ukabona basi ubukene abeshi gusanga giye mu ngeso zitari nziza kubw'ubukene kubw'ibihe abona, akaza akagenda mu nzira y'ubusambanyi. Umenye ko bwa busambanyi bugiyemwo icubaro cawe ho nyene uragitakaje, kandi nyambaraga kiza wari kurabandanya aho
aho nyene agakiza ugagatakaje byasaba rero dukomeze kurya rusi yumiye kuri nabukwe akaramata natwe abigeme aho duherereye canke abasore ariko nashimikiye ko bigeme cyane cyane kuko uyu munsi ariko twaserutse uyu munsi haserutse abigeme ejo hazoseruka abasore abapapa kugira ngo bigishe ikintu cyo kumwizigirwa kugira ngo tugikomere ko tuba bizigirwa abayizigirwa barakenewe kujya Yosefu yabaho umwizigirwa kwa Potifari nawe turakwiye kuba bizigirwa abigeme tugahagarara mu gishingo cyo kuba abizigirwa abigeme benshi ko turatubwizigirwa bivanye mu nyambaro inyifato yonyenera kuranga icuri birasaba ko dukomeza inzira intumbero twihaye nyambura umwizigirwa ubwizigirwa bwa butarabutakaza nyamba utaratubuko ubusugi bwawe ndabivuge mu kirundi cyumvikana nyamba warizigamye ukomeze ko kwizigama kwawe ukomeze urugendo icubahiro cyawe nico nyene naho kiri ubukobwa bwawe naho nyene bugaragarira urashobora kubandanya ukagera mu nzira hagera igihe wumva vyase ariko nagira ndagutera intege ukomereza aho nyene kujya rusi yumiye kuri nabukwe nawe ukomereza aho nyene uzosanga ivyawe ariko biragenda neza rusi yaratewe iteka ivyo biragenda neza muri ko nasoma ijya nkuru yose kuri gice ca kabiri canka mukabandanya muzobona ingene yagiriwe umugisha ivyo byagenze neza kubera ukwihangana rero birasa ko twihangana nyamba rubukene ubwihanganire nyamba inzara nyamba ari budubuze ariko ukomeze mu nzira watanguye ukomeze ubwizigirwa bwawe imbere y'Imana imbere y'abakubyaye canka abakureze bizogira icubahiro mu muryango nico no kumva nongerako muhezagirwe cyane ego murakoze batwigishije ijambo ryiza ijambo ryubaka ijambo rikoze ku misore n'inkumi ijambo rikoze ku bubatse kuko usubiye inyuma wavuze ati inkumi uravuga umusore ku bijyanye n'ubusugi ego murakoze twashimye no kubona namwe muri nkumi murigishije izindi nkumi ukungene bakwiye kwiha icyubahiro kugira ngo nabo babe isezerano nk'iryo bandi ba Esther bagize ibihe byabo mwatusiguriye Esther none Esther yari ico gihe yarihe twisiye ku kibazo mutubajije Esther yarihe icyo gihe Esther novuga ko yari ari kure ahantu adashoboye bivanye n'ibihe Esther yarimo bivanye no kungene yarabayeho birumvikana ko Esther yari ari kure cyane yari ahantu nyine umengani mu gifungo mu hantu umengani mu mwijima ariko icyo gihe ngigiye kiwe kirashika rero igihe cyari gishitse nicyo gihe cyari gishitse cyari igihe kiwiwe cyo kugira ngo by'ukuri agaragarizwe ibyo yari yarabikiwe kuko navuga ati igihe cyose witwaye neza igihe cyose wihanganye ukabone n'ubwo wowe ubayeho nabi n'ubwo wowe uri kure n'ubwo wowe ubona umengura ahantu hatagaragara nibaza ko Imana idutegurira byiza Esther nawe rero yari mu buzima bwa kure kubera ko rero byarangiye yabaye umwizigirwa kandi akamenya n'ibihe atigize ashingira kuko yenda yarabayeho mu buzima bubi cyangwa ubuzima bugoranye ariko akamenya igihe rero igihe kiwe kirashika Imana iramwibuka ego urakoze neza kutwishyura aho yarari urumva yuko yari mu kibazo cya kure kandi yari mu gihe bigoye byo kwihangana ikindi kibazo cya kabiri nk'uko nakibaje cya mbere dufite ibibazo bishika nka 4 canke birenga ibyo byose ni shaka ko bitwishyura kuko ari benshi badukurikirana hano kuri runo rubuga rwacu kumbure nabo bafite ibibazo azobabaza hama tukaheza tukabagarukana hano muri studio yacu ya Tasisi Hope Ministry kugira ngo mwishuri ibibazo bazobakora baza ubu turi kumwe namwe reka ndababaze ikibazo cya kabiri avuga yuko Esther yabaye umwizigirwa gute hama Esther ukuntu yabaye umwizigirwa yego turiko turasoma Esther ukuntu yabaye umwizigirwa
kubera ko nyine kungene yirinze bavuze ku kibazo kijanye kuba honyene yaremye kubera ko dufatiye kungene yabaye umwizigirwa ukuntu honyine yashoboye kwirinda. Esteri yarabaye umwizigirwa ntiyabaye umwizigirwa ku Mana gusa ahubwo yarabaye umwizigirwa ku bantu, abo umwizigirwa kuri Moridekayi yaramureze, kuko Moridekayi nibuka ko yaramubwiye ngo ntuze userure ubwoko bw'iwacu, kandi nanone kutamena ibanga akemera kuba wamwizigirwa, kuko iyo umuntu akubikije ibanga aba akurindiriyeho ubwizigirwa. Iyo umuntu yemeye kukubwira ikintu kiwiwe akemera kugushyira mu mabanga yiwiwe aba yamaze kukubonaho ubwizigirwa. Esteri nawe yabaye umwizigirwa kungene yirinze, araba umwizigirwa ku Mana, araba umwizigirwa ku bantu, kuko Bibiliya yatubwiye ngo yari mwiza, kandi yari mwiza ku bantu no ku Mana. Rero icyo gihe Esteri kubera ko yamenye ukungene yitwara, Esteri akamenya ukungene akwiye mu bupfubyi bw'iwiwe, amenya ukungene yitwara, basi mu buzima bw'iwiwe amenya ukungene yiyitaho, atitaye ku bimutsi intege yahura nabyo. Esteri arabandanya araba umwizigirwa. Rero novuga ati nko kugaruka guno munsi biriko biratugora kuba abizigirwa cyane. Reka na mugenzi wanjye arashobora kugira icyo yunganiye ko, ariko Esteri ibyo noshimikiraho yabaye umwizigirwa kungene yitwara, ukungene yirinze, ukungene yabanye n'abandi mu bisanzwe, kubera nta muntu yegeze amuvuga nabi. Mugenzi wanjye nawe ngira ngo arafise ikindi yo kongeraho kuri icyo. Murakoze cyane ko uyu mwanya mwongeye kunyongera icyo nabivuga ko kwico aho Esther yabereye umwizigirwa. Kuba umwizigirwa bihera ubwa mbere na mbere aho warerewe, biravana n'inyifato ukuntu witwaye, aho ubaye, aho urerewe, aho kwishure, aho ubwizigirwa aho bwabereye, naho hantu hose ububaye bivanye n'ukuntu witwara. Baraba inyifato, barashobora kuraba inyifato ukuntu witwara, bakabona ati ujya muntu numwizigirwa, utiri buravuga ingeso zawe zonyene, urashobora gutekereza zonyene zikakuvugira, bagashobora kubona ko uri umwizigirwa. Imvugo zawe zirashobora kubona yuko uri umwizigirwa. Esther nawe bivanye naho yararerewe, naho yakuriye, izo ngeso gusa zerekanye yuko ari umwizigirwa, bitumaza kuba umwamikazi kubera ko yirinze abo umwizigirwa bivanye naho yari yarakoriye. Yesu abahezagira. Amina. Wasiguye neza, urasigura icubahiro. Icyo cubahiro wasiguye turi kunyigisho y'umukobwa, none icubahiro cy'umukobwa kirihe? Murakoze cyane. Yego. Amanguka nabivuze bivanye n'ikibazo mutubajije, icyubahiro cy'umukobwa kirihe cyangwa se gifatiye kuki? Icyubahiro cy'umukobwa nk'uko twabivuze turiko turasoma, kuko ibi hari ibintu bibiri bitandukanye. Hariho umugore, hariho n'umukobwa. Ibyo rero bibiri bw'ibyo, umukobwa kugira ngo aboneke icyubahiro kiwe, ubwa mbere kwanza nk'uko twabivuze, icyubahiro kiri mu kwirinda. Umaze kwirinda uraba inyifato, kuko abantu bazokuba kuko nawe wiyubashye. Mu bisanzwe iyo utiyubahishije cyangwa ngo wiyubahe, nta muntu ashobora kukubaha. Rero biragusaba kuba uwiyubaha, ukamenya uwo uri, ukamenya njyewe ndinde, mbega ndinde nyene. Kubw'ivyo rero icyubahiro cy'umukobwa kiri ku nyifato ziwe, icyubahiro cy'umukobwa kiri ku ngene yitwara, ukuntu yirinze byonyene. Kuko nababwiye ngo Isaka ntabwo yari akeneye umumama yabyaye, kuko nawe yari yaririnze. Rero bisigura iki? Abakobwa na twebwe turakeneye ko icyo cyubahiro byacu, kuko umaze kugitakaza, umaze gutakaza icyo cyubahiro, urumva byose biba bipfuye. Ni hahandi ubwizigirwa buba bugize butanguye kuvaho. Rero kugira ngo
turonke bwa bwizigirwa nuko dushobora kumenya neza icyo kibahiro dufise tukamenya ukungene tunagitwara tukamenya n'ukungene tukigendera mugenzi wanje nawe kandi arashobora kugira ikindi yisuyeho kuri ibyo. Okay, murakoze naje numva ico nokivuga ko kuco kibazo umukobwa niki icubahiro ciwe kiba kiri hehe uko ndashumva je no gisigura umukobwa nuwo wese yarinze ubusugi bwiwe ndakivuga uko nyene niwe yitwa umukobwa yarinze ubusugi bwiwe ego wiyanjanje ko ukabusanzaza bwa busugi bwawe ukagenda kuryamana n'ubutari umugabo wawe hataragera icubahiro cawe aho nyene kirataka yaho nyene aho urumva ko icyo gihe ubutaye ubwigeme bwawe icubahiro cyawe burya nahajya nyene kiri igihe uzoza kwisandagaza ukajyamana n'abandi bahungu icubahiro cyawe aho nyene uzobugitakaje tuzunze bibiliya hariya mu migani hari ahantu bavuga ngo woye hebwiye abandi boye konona igikundiro cyawe burya nikijya nyene uwisandagaze uri umukobwa ukaza kuryamana n'abandi bahungu icubahiro cyawe aho nyene kizobagitakaje nariko ndavuga ico cubahiro rero cyawe aho uzogitakariza ukagenda kuryamana n'ubundi muhungu atari umugabo wawe icubahiro cawe naho nyene kizoba gitakaye aho niyo gikundiro cawe kiri ntiwibaze ngo abahungu ngo bazodushima ngo urisiga ngo usa neza ngo wambara ngo neza oya ngo wambara amamini ngo werekane ayo matako yawe ahubwo uri kurayerekana mugenda babwire iyo umuntu ariko arubaka inzu itware tayishira ahantu habona rero ayo maguru yawe uri kurashira hejuru nico cubahiro cawe uri kuyabikira umugabo wakaze yabona igihe cayo icubahiro cawe rero naho kiri umunsi wagitakaje umenye ko igihe umunsi uzoryamana n'ubundi muhungu atari umugabo wawe icubahiro cawe naho nyene kizoba gitakariye Yesu abahezagire. Amina kandi batubwiye ijambo ryiza nawe ariko ari kwikana urumva icarico icubahiro cawe umuntu wese umwigeme. Reka tugusabe namwe mutubwire ibi impanuro hanura ugwaruka gubu rukiri mu byisi. Marakoze cyane ngiriye ko n'impanuro noha abigeme bakino gihe kandi noziha n'abasore kandi bozumva kandi bazigendeye usanga turaja mu nzira nziza biradufasha twebwe hagati yacu kandi n'imbere y'Imana two turarondera igitsibo aha ivyo nivyo kwisi ngaha ndiko ndavuga ico cubahiro kiba igihe wirinze ni cubahiro imbere y'umugabo wawe n'imbere y'umuryango wawe nagateka ku muryango wawe nagateka ku muryango w'umuhungu ico gihe uragira n'igikundiro kuko bavuga ati twazanye umukobwa nyene muzima yizigamye icubero cyawe rero naho kiri ndiko ndayimpanuro abakobwa kugira ngo mwirinde kandi twiyubare mu gihe wirinze icambere na mbere wirinze icaha uzoba uriko urarondera ijuru ica kabiri uzoba wirinze kugira ngo uzugira amahoro mu rugo uzobugiyemwo kuko uzoba warizigamye umugabo azogukunda ego nivyo birashaka gutwara warabutakaje kandi wanashaka gukunda hari abo binsindisha ariko kandi gihugiye icubaro cya warakizigamye bigira ikimazi kinini ya cyane haba imbere y'Imana haba imbere y'umugabo wawe urumva ko ari ibintu bizima byoshe n'imbere y'Imana ukurarondera igitsibo kitazoshira hari ibitsibo turondera hari ibyo dusiganirwa no muri ubu buzima bisaba tuze turengane hari kindi gitsibo turondera mwijuru igere twirinze tukiyubara hari ubundi buzima turindireye kuzobamwo ari nabwo duharanira Yesu abahezegire cyane ariko mugenzanje ndamuha akanya nawe kugira ngo abahereze impanuro murakoze ego cyane n'icyo bishobora guhanura urwaruka rugenzi rwanje twashimikiye ku bakobwa ariko kandi twibuke ko twaje tuvuga nyine ijambo kuko turiko turabwira buri muntu wese azotwumva rero umwe wese kuguhe ruhande icubahiro kiwe kirakenewe ariko nagomba ndababwire ngo igihe cyose wizigamye ukazigama icubahiro cyawe ugenda uri nk'umukobwa kandi igihe cyose utamaramaje kuko hari igihe bisaba urumva wamaramaje ishengero umaramaje umuryango umaramaje n'igihugu kuko twese naho ego bisika ntabwo njya numva igihugu gishimira umuntu kubera ko ngo nakayacikiye kubera ko yakoze ibintu by'ubusambanyi ngo reka tumushimire kuko yakoze ibyo ariko iyo igihe urindiriye igihe cyawe kikagera wihanganye by'ukuri igihe cyose urabona ko Imana yaguteguriye byiza rero impanuro ushobora gutekera hari ijambo nabo nyine utekerera nk'abagenzi banje cyangwa se abakobwa bagenzi banje
ijambo tuza gusanga muri Ezekiel igice cya 16 umurongo wa 60 haravuga ngo yamara nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe cy'ubuto bwawe kandi nzogushyiriraho isezerano ry'ibihe bidashira. Amen. Rero Imana tubikiye amasezerano, ariko twibuke ko natwe hari ibyo twokora kugira ngo Imana itubikire ya masezerano by'ukuri. Ibyo twokora rero ni kwa kwirinda, kwa kuba umwizigirwa, kwa kumenya mbega jewe ndinde. Abakobwa no munsi turiko turikengera kandi nyamara natwe turashoboye. Banza bimenye kwanza je ndinde, ndi muntu ki. Umaze kumenya ivyo uzoca umenya ko ukuntu ukwiye kwitwara, umenye kungene ugiye kubana neza, haba mu bidukikije, mu vy'Imana, mu batubona. Nicyo gihe abantu bose bazomenya ati uyu mukobwa by'ukuri arimo bwa bwizigirwa, uyu mukobwa by'ukuri yaramenye ibihe, amenya no kungene avyitwaramo. Murakoze cyane. Ego murakoze ku mpanuro mushoboye gutekerera ugwaruka rukiri mu by'isi, kandi turabashimiye kungene mushoboye kwigisha inyigisho nziza yerekeye ku mukobwa twatahuye, kandi nariko dukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa Tarsiso TV. Ndize ariko batahuye, abari nico bashobora kubaza barazokibaza, hama muzoshishikara mubishura. Ego turashimiye n'abariko badukurikirana hano ku rubuga rwacu bashoboye guhagarika imirimo bariko barakora kugira ngo bakurikirane kino buno butumwa bw'aba bashikacu bajeje kutugaburira kuno munsi. Reka nabo tubashimire, tubabwire kaze kandi kugira ngo natwe twumva yuko turabashimiye namwe kubona mwigoye mugashika hano muri Tarsiso TV. Tarsiso TV irabashimiye kuba mwashoboye gushika hano, ikaba bifurije namwe gushishikara mu kwiragiza buno butumwa, mugaburiye abandi, mugaburiye natwe. Reka tubibashimire namwe, kandi tukaba tubaye ikaze muze mugaruke kandi mushishikare kwigisha abandi batari twebwe bakugira ngo n'ubutumwa bwanyu bushike kure. Reka dusabe abariko badukikirana hano kugira ngo bashishikare gupartaja barayikinga kino kiganiro cacu kugira ngo gize gishike kure, gwagwaruka rugire ico gunguye mu manuro bano bashitsi bacu bashoboye kubagaburira biciye mu butumwa bwiza bw'Imana. Twarushimiye n'umukameramani wacu Emma Graphique kugena yifatamwe mu kuduha amashusho meza n'amafoto meza, tutibagiye amajwi meza. Murakoze. Tarsiso Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.